Hello bakunzi ba Igasha TV nongeye kubaramutsa nizera ko mumeze neza aho muri abo bitameze neza nabo uyu munsi ndabahumuriza izuba rizokongera kwaka mu buzima bwanyu mu buzima niko bimeze ariko nta mvura idahita uyu munsi muri kwa kubandanya ca kiganiro c'intahe maze iminsi ngira nkaba naronse umutumire yemeye kudusangiza intahe yiwe kandi murazi yuko intahe ziradukomeza kuri bamwe zikanatwigisha ku bandi ndamuha ikaze yibwire abadukurikira. Karibu mu kiganiro. Murakoze. Nitwa Itete Kariyese. Ndi umumama w'abana batatu. Nibaza ko ari ibindi tumuraza kubimenya nitwe turayaga. Mwamubonye Liese karibu mu kiganiro no kuri Igasha TV. Murakoze. Uraberewe cyane. Murakoze. Ego Liese none mu ncamake wobwira abadukurikira intahe yawe kugira abariho tunahera tuganira. Naye yanje mama w'abana batatu nk'uko nabivuze wa mbere naramubyaye neza ugira kabiri ntibyakunze yuko tubandanya muri buno buzima ariko ubunye Imana yaranyishuye mfise uyundi mwana sinzi yuko mumbajije gene byaba byaragenze cyane vyagenze gute ico gihe waragwaye woba waragwaye canke umwana yoba yavukanye ikibazo vyagenze gute? Oya sinagwaye byo nari nkomeye neza meze neza hanyuma na ndibuka ico gihe hari samedi hanyuma iyo samedi ntangura kumva nyene igise nk'uko abandi bavyeyi bagira igise ariko kirabandanya ijoro ryose ndirengagiza kuko ndatinya kuja kwa muganga nashika mvyarugo nyene haba ndakirara ko ico giseme dimanche mu gatondo biranka nari mfise ecography lundi ya nyuma hama biranka dimanche mu gatondo ndagenda kwa muganga numva igise menshi kwa muganga barumviriza umwana ko karahema nkabona bajyana inzara ikeze babwiye ko atahema nyuma barahamagarana bavuga ati reka bavuganye ry'amaterme yo kwa muganga reka dusobe umuvyeyi yitegura bloke iki ntangura nyine kwiranda kumbe gira umwana wanje nakomeye kuko ntiyumva ko nahema baguma bambaza we akumva atera umugere ryari iki hama shitse ca ndababwira nti nimumbwire ukuri nimba yapfuye ntiyakire n'ibisanzwe cambwira ngo madamu vy'uko uravuga nibiki urabizi hanyuma mbona batanga kuvuga bamprovokere bazane ibisi hama bagomba bantere ndababwira ndibuka ko nasense ndabwira Imana ndagusabye nimba yapfuye sinduhe kabiri Imana irumva hama ubwo nyene bagomba bantere birya bintu vyeya Byo gupfupfuka hama ubwo nyene umwana acaraza ntiyangoye na gato umwana acaraza nyene inamaze kubona ko yapfuye casanga yapfuye ndibuka yuko ikintu nemeza coco nuko iyo turi mu gushikirwa n'ibintu bibi cane bitubabaza umutima Imana igerageza igategura imitima yacu wowe urasenga cane muri ico gihe ukibaza ibi n'ibiki kumbe
kumbe n'Imana ibikategura umutima wawe ndibuka ico gihe navuze Imana ukunyene umumpaye binyoroheye naho bidakunze kutubana niyo wampuyundi bize bigenda ukunyene bize byorohe kukunyene ndavuga Mana ishaka ryawe nukuri mu mwanya narikomeje kweri ndavuga Mana ishaka ryawe wari umukirisu ico gihe namukirisa atatu wari umukirisu namukirisa avuga ishaka ryawe hanyuma ndibuka ikintu cagiye kungora muri iryo joro ko urazi ko umuvyeyi yavyaye adashoka ataha n'aba yavyaye neza ikintu cangoye muri iryo joro ni bararondeye chambre ico gihe hari abavyeyi benshi barondera chambre yiwanje barayibura bisaba yuko ngenda muri rya irimo batatu ndagenda hama abo twari kumwe bose baguma bavyara batse n'abana ikintu cambabaza cane gose n'abantu binjira mu bitaro bavuga ngo muribaruka muri rusange canke ikindi kintu cambabaza ni ukumva umwana aritse gaca wibuka ko iwawe atarize yego kumva umwana aritse avuga ati nanje kaba kandyamye iruhande sije nabonye iryo joro rirakeye vraiment nico kintu cambabaje cane ariko kuvyakira washotse uvyakira vyarakoroheye kwakira umaze kubona ukuri nukuri nababwiye Imana iyo harimo kuba ikintu Imana irafise ukuntu ibanza ngira kugutegura jewe ego mu mutima indani y'umuntu biragoye mugaye ivyo abantu babonye ivyo twereka abantu ndibaza yuko sinitwaye nabi navuze na muganga yavuze ko umuntu ashobotse navuze n'ishaka ry'Imana nagiye kubabara mu nyuma bari washaka nagiye kubabara mu nyuma cane bivanye n'ivy'abantu nyene hajya wotubwira umwana wawe ngene yitwa ko nibaza ko wamutoreye izina Tobe yitwa Aubin yari umuhungu ariko watubwiye ko yari uwa kabiri mbega mukuru wiwe muhira utashe wamubwiye iki mukuru wiwe byaragoranye cane kuko yari abizi ko ndimo kuzana akabebe bazoza barakina hama ndibuka yuko nasanze umubone yamubwiye mubona acumva ko ivyo ntivyabaye basaza umubone yamaze kumubwira yuko bebe igikoko camuriye hama ndibuka yuko umenga papa wiwe yaramusavye baze kundaba le soir ya dimanche baze kundaba ngo amubwira ngo je sinshaka kandi yari umwana nyene umubwiye ati tuje gutembera yabavuga cane mugabo uwo munsi yamubwiye papa ntavyo shaka kuko bebe igikoko camutwara yari yamaze kugira ubwoba yavuga ati nanje bashaka kintwara ndibuka rero ko umwana wanje iyo misi yose gushika nteremibe umwana wanje yagumye ashavuye yigunze ntawe yashaka kuvugisha yego mu ntaheruka urumva bari abantu babuze imfura sinshobora kwiyumvira rero gushiramwo umubabaro uba ufise wewe nka mama w'umwana na papa w'umwana ivyo muba muriko muracamo ugaca ushirako rero n'ivyo gusigurira umwana ataraca ubwenge ngo ashobore gutahura ivyabaye nibaza ko arico kintu kiruhishije kandi kibabaje gushika nino saha umwana aracabimbaza ambaza petit frère Obe ari hehe yagiye mw'ijoro ubunye ndamubwira ko yagiye mw'ijoro ubunye aravyumva akaba muramuvuga muhira ubunye ni sawa naho ndavyibagira basi nkengagiza kumuvuga arabintangutse
ariko ni vyiza nje numva kuri jewe ari vyiza ko umwana amenya yuko hariho uyundi bavukana naho atamubonye yego yes wewe n'umushinga ntahe wawe muri iyi societe yacu yo mu Burundi utegerezwa kuguma werekana ko vyose ari sawa mwavyifashemwo gute muri kijya gihe vuga umushinga ntahe wanje byaramugoye kwakira cane gose ku buryo niyumvira ati kumbure uzava bimugirira nabi narakunda kumubaza kenshi umeze neza hama mu nyuma nawe nza gusanga ahubwo yari afise ikibazo cy'uwanje cy'abantu bamubwira madame wawe nitamwegera ngo mube hafi abamama babuze abana bakiri bato barashobora kugira depression ugasanga haragize akantu nyene kintu utamubaye hafi rero nawe uko namwiyumvira mu mutima nti azohava agira ikibazo nawe niko yanyiyumvira ati nintamuba hafi nzova bimeze gute kandi narabibona harahera nk'iminota 30 nkazabona aratashe ngo umeze neza avuga n'ibiki gero undi mwanya umeze neza gati ibintu nimba atari jewe ngomba kumera nabi nawe yameze nabi nko habaye kwitana entre nous kwitana hariko munatinya nangira ngo ugasanga umwe aratinya kubwira uyundi kintu cyangwa atinya kumubaza ikibazo ego yese urumva ko muhira ngira mwe mwaritanaho umwe yarababaye uyundi ariko mwararonse n'abantu baza kubasuhuza baza kubagarukirako abo bantu bifata gute canke wewe wababona gute amajambo bakubwira wayakira gute abantu barazi bon ikintu hashaka no ko batabimenye sinashaka kuguma bigarukana ivyo bintu donc umuntu yazana inkuru akadutwenza niwo muntu ari nkeneye muri umwanya sinari nkeneye umuntu aguma avuga muri hangana niko bimeze sinabishaka nico gituma nkunda kubaza iki kibazo abavyeyi benshi kugira abo bantu baza mu rukundo baba baje kukuraba kubera bagukunda kubera uri inshuti kubera ashaka kukuba hafi ariko ugasanga hari igihe bakubwira amajambo bobo kuri bo bari bumva umenga niyo baremesha bashikiwe n'ivyo ariko umuvyeyi ariko araca muri ivyo nibaza ko ari bake bipfuza amajambo nkayo ubu ukeneye umuntu aza gutera murari ataguma donc akwibagiza ivyo uriko uracamo muri ako kanya bien que ubizi mu mutwe no mu mutima wawe ariko uvuga uti okibasi ntwenge ndabe yuko uwo munsi bwokwira yego ngo jambo narisho kiba gikenewe muri uwo mwanya ukeneye umuntu akwibagiza surimo muri uwo mwanya hano umuntu aguma bigarukana mwavyumvise muzoze muragenda mwateguye inkuru canke mwazirondeye ahantu apana kuza kuraba umuntu n'isura z'ikigongwe kuko deja abasanzwe ari mu kigongwe nyene hanyuma ubu wibaza ko wakize Gadies yego narakize kubera Imana yarampaye ishumbusho uwo mwana woba wibaza yuko yasubiriye uwo wundi oya ntikibaho umwana agumana place yiwe gusa hari igihe nyene Imana guha bavyita inshumbusho ikagushumbusha umva ntibisa yuko nari guhereza kuri uyu sindonka uyundi mbega vyarakoroheye kwiyumvira gusubira ntiwagize ubwoba naragize ubwoba naragize ubwoba mvuga nti mbega dusubira kumera nk'uwundi abaganga bakwakiriye ico gihe bagufashe gute igihe namubura ico gihe ubura umwana ubwa mbere neza vraiment acana barenganya hanyuma abakwakiriye nabo kuri uwo mwana wundi yakurikiye oba byari bimeze gute neza cyane nibaza ko bavuze bati uyu muntu ahava yishwa n'umunezero neza cyane yes uyu munsi bakubajije ca kibazo ufise abana bangahe wewe ucishura gute abana batatu
hanyuma iyo umuntu akubaje ati bangana gute ukamubwira amadetayi ushikiriye yoba umuntu aca yifata gute? Shavuga suis désolée sinabimenye ejo ibintu nk'ivyo nyene abantu benshi bakunda kuvuga yo oya sindabivuze uburyo ugire yo ari n'umwana nk'abandi kandi urumva tuguma tuvuga ko ari umwana abamarayika twirongikiye mw'ijoro yego twaratomboye sana ninde wibaza yuko yoba agutahura nk'iyo wumva ushaka kuvuga nk'ibintu bikurimwo muri wewe vyerekeye yoba ninde wibaza ko yoba gutahura kurusha abandi? umugabo wanje numva ko yaratomboye afise umugabo wiwe ashobora kuyagira ibimubabaje. Ni iki kintu coba caragukomerekeje umuntu yoba yarakubwiye canke yoba yarakoze muri ico gihe? mbeshe menga nta gihari pe. Kuri wewe umwana ufise waronse mu nyuma yawe kuri wewe umufata gute? Ni iki kuri wewe? Ni igitangaza. Igitangaza namwise nyishu umva ni nyishu ku masengesho wari umaze iminsi urimo. Ni igitangaza. Ni iki wobwira nk'abantu bariko barabicamo muri aka kanya bikibashikira bari hahandi uzi nawe waciye? nababwira yuko cambere bosenga Imana. Nukuri ntituri mw'isengero ariko nukuri baze begera Imana izobumva kandi ntibihebe ni ibintu bishika bibaho. Hanyuma ni iki wohanura wobwira nk'abantu vyashikiye bamaze igihe ariko batinye donc baheranywe n'ubwoba bwo gusubira kwiyumvira kurunda wundi mwana? Oya deja n'abatarabaronka baguma bashakisha babarondera. Wowe umaze kubona kuvyara twuba kwiye kumva ko bokurikiza kandi vyabaye si iherezo ry'isi ni ntibibaho. Bazoronka uyundi kandi bazora yuko antwa la moitié y'imibabaro bagize izofudika. Mwavyumvise? Ni bimwe baba ndababwira ntimuzosubira gutwenga izuba rizosubira kwaka mu buzima bwanyu cane. ntimuheranwe n'agahinda. Hazogera igihe mubona yuko umwana wanyu yagiye mw'ijuru ekubasabira kuba mubona imigisha ikoroka gusa mutazizana kumbe niwo mumarayika Imana yabatwara. Ndagushimire cane Eliese. Nakoze namwe. Wakoze kwitaba ubutumire. Nizere yuko no hanyuma Igasha TV niyagukenera uzotwitaho cane gose. Mwakoze cane abadukurikiye. Izina ryanje ni Shahisa Arakaza ni mwari muravye ikiganiro ubwa mbere. Hanyuma murashobora kunyandikira ku ma réseaux sociaux Facebook ni Shahisa Arakaza, Instagram ni Igasha 2022. Hanyuma commentaire murashobora kubaza muri commentaire, murashobora kugira like, share, mugapartage mugasangiza iki kiganiro benshi bashoboka kuko ntumenye wo gishobora gufasha. Hari ushobora kuba bitaramushikira ariko umunsi byamubaye kakazovuga ati sindi jenyine, kuko abantu benshi muri iyi societe yacu bakunze kwibaza yuko bari bonyene. Nico kenshi cica umuntu ugasanga birananiye umuntu kuvyakira kuko abatarumva abandi vyashikiye. Murakoze cane rero mubandanye mukurikira Igasha TV kandi mumererwe neza aho muri hose.